bakunze mwese muri uyu mwaka w'izuba winjiye mu mwaka w'ubutumwa twahariye kwijukira gusenga neza no guhimbaza neza amasakaramentu. Ndabifurije mwese kubona muri Ukarisitiya Imana ya Noheli ibandanye igomba kwibanira natwe, ngwino umuco wacu, umwami wacu, tubone kuronka amahoro nyayo. Turakeneye kubana n'iyo Mana muri ubwo buryo bushasha yashaka ko twobana kugira ngo turonke amahoro nyayo, kuko amahoro turayakeneye. Ukarisitiya ni isoko ry'amahoro mazima, kuko uwuza kuyihereza neza abanza kwemera gusubiza hamwe n'uwo bari kumwe. Ukarisitiya ni isoko ry'amahoro, kuko gusangira ku nkoko imwe bitwibutsa ko turi abaryarugo rumwe, abaryango rero. Gutyo iyo twibutse ko turi abaryarugo rumwe, duca tumenya ko turi abana b'umuvyeyi umwe, dawe wa twese, kandi ko tubwirijwe kubona kubana no gusabikanya nk'abavukanye nyene, kuko turi abaryango barya ku nkoko imwe y'urugo rumwe. Kandi Ukarisitiya ntitwibutsa ko gusabikanya ari uguca ugenda kwa mugenzi wawe ngo agusabikaniriza icyo afise. Itwibutsa nyabuna ko ari wewe ubwirijwe kuraba icyo wosabikaniriza abandi, nka kurya nyene Yesu atashitse nawe iwacu arondera ivyo twokoza Imana ngo nuko aje iwacu ari igikorwa kimwe ca mbere cabaye icuguca atwiyereka nk'uje watwiye wese. Niwe yagomvye kudusabikaniriza ivyo afise, ntiyaje ngo tumusabikanirize ivyo dufise. Basaserdoti bavukanye, ni twebwe imbere ya vyose, twebwe abasaserdoti dushinzwe Ukarisitiya kuyubahiriza. Muritwararika rero uyu mwaka kuruta n'iyindi myaka guhezageza abakristo Ukarisitiya. Mubandanye muza muritegurira neza guhimbaza iryo sakaramentu n'icubahiro gikwiye mwebwe nyene ubwanyu. Mubandanye muza murategura neza abaronka iryo sakaramentu. Mubandanye na cane cane mufasha abakristo gutahura ko uko dusabikanya ku mugati umwe wamanyuwe, ngo twumve ko dusangiye ku nkoko imwe, ariko tubwirijwe kumva ko dusangiye gupfa no gukira, kugira ngo twambe twitwaraze gusangira ivyiza Imana yadusangije kuri iyi si. Umweranda rero uwo mukuru niwe avuga ati Noheli y'Umukama niyo soko y'amahoro. Nanje ngize nti ko Noheli ibandaniriza muri Ukarisitiya, muriyamire muri ayo mahoro umwaka wose mu guhimbaza neza Ukarisitiya, niho muzokumva ko muri n'amahoro mu mitima yanyu, kandi ayo mahoro agaca ashwara aho mubaye n'aho mukorera. Nivyo ndabifurije kandi ndabasabira, nivyo nshaka ko nanje mwosabira. Ndabifurije imbere ya vyose yuko mwokwamana n'iyo Mana yo muri Ukarisitiya, maze ibindi vyiza vyose mwifuza, kandi ndazi ko ari vyinshi, navyo ndabifurije yuko Imana yobaronsa, mugahe ikabibaronsa nk'umusesekara mwabanje kwakira uwatuvukiye Imana natwe. Umwaka mwiza rero mwese, umwaka w'amagara meza, umwaka w'umugisha w'Imana, umwaka wo kubana neza mu rukundo no mu mahoro, muze muburye